uruhuko buhoraho maze umuco udahera ubaboneshereze ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen. Nimurane umukama. Banyakubahwa bajyango umuhisi Bucumi Donavina, inshuti bagenzi b'uru rugo rwa Ntafatiro Patrice na Donavina Bucumi, dukoraniye ngaha dukoranijwe n'ibyashitse muri uwo muryango, tuje guhereza Imana umukunzi wacu, inshuti yacu Donavine Bucumi, tukaza twifatanya n'abandi bari kure yacu ku bw'amaso mugabo turi kumwe ku bw'umutima iyo bari mu gihugu cya Canada baherekeza bashingurana iteka uwo muvyeyi, uwo mukunzi, inshuti yacu, ngo umukama we yamye yishimiye, tumusabe amutoranye intorano yageneye abatoni biwe. Ni kure y'amaso ariko ni hafi y'umutima muri ubu buryo butagira imbibe bw'igisabisho.
twese twumve ko turi kumwe twese, abari ngaha n'abari hiyo nyene, mbere n'abandi bifuza kuba bari kumwe natwe ariko kumbure kumvo nyinshi bitabishobokeye. Tubanze twisabire natwe nyene dutyorogwe ku mutima kugira ngo igisabisho cacu kigire aho kivuye. Ndirega ku Mana mushobora byose no kuri mwebwe bene wacu, kuko nacumuye cane mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro no mu kwiyobagiza ivyo nategerezwa. Niko naracumuye, cumura mbizi, cumura n'ibigirankana. Nico gituma ntibaza Mariya muhimbazwa yamye ari umubikira, abamarayika n'aberanda bose, na mwebwe bene wacu musabire ku Mukama Imana yacu. Imana mushobora byose nitugirire ikigongwe, niyamara kuturekurira ibicumuro byacu, iduhunde ubuzima bwayo bw'amaho.
Mana data mushobora byose, ukwemera kwacu kutwigisha yuko umwana wawe yapfuye akongera akazuka. Ubw'iryo zuka ryiwe rero bundi utabara umusavyi wawe, inshoreke yawe Bucumi Donavina yaruhukiye muri Kristu, abone kunezerwa n'izuka keshawe. Tubigusabishije Yezu Kristu umwana wawe, we Mana musangiye ubuzima n'inganji, mu bumwe bwa mutima mweranda ubu no mu myaka yose. Ibyo dusoma mu gitabo c'imigani. Umugore w'intwari ninde yomuronka? Agaciro kiwe karuta kure ubuyeye. Umutima w'umugabo wiwe uramwizigira, kandi ntazobura akunguko. Amugirira iciza ntamugirira ikibi iminsi yose y'ubuzima bwiwe. Ararondera ubwoya n'inyuzi zikayangana, hanyuma agakora mu kanyamuneza n'iminwe yiwe. Ameze nk'amato y'umudandaza, akura umukate wiwe kure. Avyuka hakiri mw'ijoro, agaha ivyo kurya abo mu nzu yiwe n'igikorwa inshoreke ziwe. Ashimye itongo acarigura, mu bivuye mu maboko yiwe agatera umuzabibu. Akenyeza amafyigo yiwe ubukomezi, akomeza amaboko yiwe. Arabona ko inyungu yiwe ihimbaye mw'ijoro itara ryiwe ntirizima. Ashira iminwa yiwe ku kijishisho, intoke ziwe zikagumya ikizingo c'inyuzi. Ikiganza ciwe akigaranzurira umworo, iminwa yiwe akayiramburira umukene. Urubura ntirwotuma agirira ubwoba abo mu nzu yiwe, kuko abo mu nzu yiwe bose bambaye izigerekeranye. Arihingurira uburengeti, impuzu yiwe igizwe n'inyuzi zikayangana n'izitukura. Umugabo wiwe aramenyekana mu marembo y'igisagara, iyo yicaye mu bakurambere b'igihugu. Arahingura umutamana akawugurisha, umukate nawo umukanda nawo akawushira umudandaza. Ubukomezi n'icubahiro niwe mwambaro wiwe, azokwitwengera ku munsi wa nyuma. Avugana ubwitonzi, kandi yamana inyigisho y'ubutungane ku rurimi. Aritwararika ingendo z'abo mu nzu yiwe, kandi ntarya umukate atakoreye. Abana biwe barahaguruka bakamwita muhirwe, n'umugabo wiwe akamuhayagiza ati, abakobwa benshi bakorana ubutwari, ariko weho urabaheta bose. Ubutore burahenda, ubwiza nabwo ntibugira mvura, ariko umugore yubaha umukama niwe ahayagizwa. Nimumuhereze ku byavuye mu maboko yiwe, ibikorwa vyiwe navyo bimuhayagize mu marembo. Ijambo ry'Imana. Oh,
Ibyo dusoma mu ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye abakorenti. Naho novuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ntafise urukundo noba meze nk'icuma gihuhuma canke ikinjanja casirana. Naho nogira ingabirano yo guhanura ku izina ry'Imana, nkamenya amabanga yose n'ubwenge bwose, naho nogira ukwemera kuzuye kugaterura imisozi, ntafise urukundo ntaco noba maze. Naho notanga ivyanje vyose nkagaburira abarushwa, kandi naho nokwita mu muriro ngasha, ntafise urukundo ntaco vyomarira. Urukundo rurimanganya, urukundo rugenza runtu, nta shari rugira. Urukundo ntirwihayagiza, ntirwishira hejuru, ntirukorera igitaroranye, ntirurondera kunguko, ntirugira ishavu, ntirubika akabi mu nda, ntirunezerezwa n'ubugunge, ariko runezerezwa n'ukuri. Rurenza ko muri byose, kwemera byose, kwizigira byose, rurinda byose. Urukundo ntiruhera. Ubuhanuzi buzotinda bupfe ubusa, indimi zizotinda zihere, ubumenyi buzotinda bupfe ubusa. None rero ibigumaho ni bitatu: ukwemera, ukwizigira n'urukundo, ariko ikibiheta byose ni urukundo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani. Mu bari baduze i Yerusalemu gusenga ku minsi mikuru, harimo abagereki bamwe. Begera Filipo yari uw'i Betsayida mu Bugalile, bamubwira bati, mugenzi, twashaka kubona Yesu. Filipo agenda kubibwira Andreya, hanyuma Andreya na Filipo bagenda kubibwira Yesu. Yesu arabishura ati, isaha yageze aho umwana w'umuntu aza kuninahazwa. Nukuri ndabibabwiye, urutete rw'ingano rutaguye mu ivu ngo rupfe ruguma ari kwa rundi, nayo iyo rupfuye rwera byinshi. Ukunda ubuzima bwiwe aba ariko arabutakaza, nayo uwanka ubuzima bwiwe kuri iyi si aba abuzigamiye ubuzima budahera. Ushaka kunkorera nankurikire, bitaye kahondi niho n'uwunkorera azoba, uwunkorera dawe azomutera iteka.
dushemesire ijambo ry'Imana. Nuko tugire Kristo kumbure turamenyereye kuza turaja mu misa iyi tuba turiko turaherekeza abacu batambutse, turamenyereye no kuja mu zindi misa zijanye n'imvo zindi, aho umuntu ashitse mu misa naho yokumva ibisomwa ashobora guca amenya ati iyi misa y'uno munsi itumbereye iki. Sinzi ko mwakurikiye neza ibi bisomwa dushikirijwe. Ica mbere cavuye mu gitabo c'imigani ikigabane ca 31 kuva ku karongo k'icumi gushika ku karongo k'29. Ica kabiri ni ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Abikorenti ikigabane c'13 akarongo ka mbere gushika ku k'8 birugasimbira no ku ka 13. Inkuru nziza niyo twashikirijwe na Yohani ikigabane ca 12 kuva ku karongo ka 20 gushika ku 26. Ibi bisomwa aho ndabiboneye kuko ari umushingantahe Nafatiro Patrice yabidusabye yabyitoreye, nkabisoma nahavuye ngira nti none tugiye mu rubanza nyabaki, kuko ni ibisomwa tumenyereye cyane cyane ku minsi y'ubugeni. Ndahava rero ndamubaza nti mbega mwubwira icatumye ushima ko twokoresha burya bisomwa? Ejo kumugoroba niho yambwira ati ivyo bisomwa nabitoye navyiyumviriye kandi ndabitora mfatiye ku buzima twasangiye n'umukunzi wanje umufasha wanje Bucumi Donavina. Ati igisomwa ca mbere nk'uko mwacumvise ni gahayagiza umukenyezi w'iteka, umukenyezi w'ibanga, umukenyezi w'ubwira. Ati kuko jewe no mu biganiro sanzwe ndemesha nari maze kuza ndabivuga yuko jewe Imana yampezagiye, yarampezagiye irampa umukenyezi w'iteka, w'ibanga, w'ubwira, w'umutima. Ati ku buryo umukenyezi wanje arinze agenda jewe ataho no kwibuka na hamwe tuba twarashiranye kw'inzara ngo dukubitane amakofi. Ati umukenyezi numva kugira ngo ndababwire uwo ari we atahandi bari gukura amajambo kiretse muri ico gisoma nyene dushikirijwe, kuko gica hirya no hino iteka n'ibanga ry'umukenyezi nawe abereye iryo zina. Ati igisoma ca kabiri naco nyene nagitoye fatiye ku rukundo twabanyemwo nabonye muri iyi ngabire Imana yari yarampaye Bucumi Donavina. Ati Bucumi Donavina namubonye mu rukundo rwinshi cyane. Ati kandi yararungaragarije kuva nkimumenya. Ati mbere gushika naho abwira tugitangura kubonana agira ati jewe ni benshi bandondeye ariko
numvise urukundo rwanje rutumbereye wewe wenyine. Ati yibaza ko arayaba abakiri bato. Ati mugabo imyaka yose tumaranye narabonye ko bitari ijambo ryo ku rurimi gusa, mugabo ryari ijambo rivuye ku mutima, kuko nibwo bwabaye ubuzima bwiwe. Ati igisoma ca gatatu, iri jambo, iyi nkuru nziza ya Yohani igabane ca 12 gushika ku 20 gushika ku 26, ati nayo jewe twajanye n'umufasha wanje mu misa, ati ku munsi w'Imana umwe mw'ikarema, ati uwo munsi twari twicaranye, ati hanyuma rero basoma iyo nkuru nziza aho abantu bagiye i Yerusalemu, harimo abagereki, bagatuma Filipo bamubwira bati twashobora kubona Yesu. Ati je nari mfise ijambo ngenderwa ko nagize icivugo canje mu buzima bwanje. Ati iryo jambo ryari ijambo rigira riti urugero mugerera kw'abandi niko namwe muzogererwako. Ati mugabo kuva uwo munsi, ati numva iryo jambo turashobora kubona Yesu, numva rirankozeko cane, numva rije gutuma mbere ariryo ngira icivugo cy'ubuzima bwanje. Ati kuko kuva uwo munsi nagumanye iyo nyota, ico gisharara co kubona Yesu. Ati kandi twari twicaranye n'umutambukanyi wanje Donavina, nje ndabimubwira muri iyo sengero, ndamubwira ko iryo jambo jewe rinkozeko. Ngaho rero icatumye atutoza ivyo bisomwa, mbere agatako akifuza yuko ku munsi nk'ubu utobuwa amarira, mugabo wowe akanyamuneza, kuko egome turatandukana kubw'umubiri ngaha ku isi, ariko kandi n'umunsi wo kuvuza impundu niwo munsi w'ivuka mu ijuru. None rero ntitwogira kwibuka ko umuntu ashitse ku ihangiro ryiwe yamye yifuza kubona Yesu, ngo abe ariho natwe turira. Mwabonye ko abaririmbyi badufashije tukaririmba Gloria. Nuko rero mu bisanzwe iyo turi imbere y'urupfu, kenshi amajambo aradukamana, tukajumararirwa, ubwanwa bugafuka umunwa, nk'uko mu Kirundi tubivuga, kuko nkako urupfu ni nyamucamo, urupfu ntirumenyerwa. Twokwifurije kwigumanira n'umuntu, na cane cane iyo tumubonamo umuntu mwiza, iyo tumwumvamo umuntu ataturemereye, iyo tumwumvamo umuntu w'ubugwaneza, tugira tuti yarakibereye ko tugumana kugira tube turamuryohererwa. Ariko kandi urwo rupfu ntaho turushira, kandi ntako turugira, ruraza. Mu Kirundi bagaca bagira ngo iyo serupfu aje semiti ntavuga. Umuntu akagerageza hanyuma ntibikunde, urupfa bagerageje uri n'uwo rukubiranya, tugasigara turatangara nk'uko umenga ni inkuru ikubise. Umwe wenyene niwe tuzi ko yarutsinze, kuko yapfuye hanyuma akazuka. Uwo nawe si uwundi ni Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, yigize umuntu akaza kubana natwe,
akasa natwe muri byose ndetse igicumuro nk'uko Pawulo mweranda abitwigisha. Uwo ni we atubwira kandi ati jewe ndi inzira ukuri n'ubuzima, nawe ushobora kuja kwa data atanciyeko. Atunyemera niyo yoba yapfuye azoba muzima ku bwanje. Uwo mukunzi wacu rero Bucumi Donavina mutandukanye wanafatiro Patrice, abenshi turamuzi, naho kumbure atari kumwe natwe mu bihe byinshi, ariko uwo mbona ngaha abenshi n'urunganwe, abandi baragiye baramubona rimwe na rimwe, baramwumvise kuko ari inshuti, kuko ari umugenzi, baramumenye bafatiye no kuri ku muryango wiwe, ku rugo rwiwe, kuri Ntafatiro Patrice. Twabyumvise mu gisoma ca mbere, umukenyezi mwiza aratuma senaka aronka iteka mu bantu, atakaronka iteka mu bantu. Ariko arabinyagira yagize ati jewe aho nshitse mu makungu ndamubahwa, na Dawudi iwacu i Burundi nkaronka iteka ritaronka na bose, ati mbere ku rwego rwo hejuru, ati jewe naho rashika ngaho gaterwa iteka no kwakirwa n'umukuru w'igihugu, ati narakiriwe n'umukuru w'igihugu n'icubahiro Petero Nkurunziza, ndasubira ndakirwa n'umukuru w'igihugu n'icubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Ati yaba nari umuntu ntagira aho ntaha, ntagira aho wumva, yaba nari umuntu nama mu nduru mu rugo, ati jewe ndazi ko iryo teka ategeka ndonka. Ati inshuti n'abagenzi ndabafise kuko mfise aho nubakiye. None rero iryo teka we nyene yumva, kandi ico cubahiro aha umutambukanyi wiwe turiko turaherekeza no munsi nibaza yuko baheza bakumva ko hari byinshi bahuriyeko n'uwamutuyagiye, kandi hari byinshi mu byamuranze duheza tukumva muri ca gisoma ca mbere gihayagiza umukenyezi w'ibanga, umukenyezi w'iteka, umukenyezi yemera Imana. Donavina rero yemera Imana, yemera Kristu, kandi agahimbarwa no kuba uwemera. Naho ivyo bisomwa vy'ijambo ry'Imana duhejeje gushikirizwa byafatiye kugira ngo umushingantahe wiwe aba ari vyo aduhitishamwo kuzirikana. Igisoma ca mbere nuko yabishatse n'ururirimbo rutaka umukenyezi, umukenyezi w'intwaro, umukenyezi w'ubwenge, umukenyezi w'ubwira, umukenyezi w'ubwitonzi, umukenyezi w'iteka, umukenyezi w'urukundo. Urwo rukundo narwo twumvise ingene Pawulo mweranda arutuyagira mu gisoma ca kabiri muri iri baruwa rya mbere yandikiye abakristo b'i Korinto, akaberekana nk'ingabirano atacoza kiyiheta. Kira noneho na Yesu Kristo yaratubwiye ati murangana ukwemera, ukwizigira n'urukundo, ariko igikuru muri ivyo bitatu ni urukundo. Umufasoni Donavina rero adusigira ibyiza kuko yaranzwe n'urwo rukundo, yari umukenyezi yuzuye urukundo,
agakundana n'umushinganahe wiwe nk'uko we nyine abishingiye ntatabidera, agakunda ibibondo vyiwe Imana yabahezagije, agakunda abaryango, inshuti n'abagenzi nk'uko abatari bake muri mwebwe bashobora kubishingira intahe, akeneye urukundo uwo wese yaja mutumbereye akeneye ubufasha bwiwe. Umuyezi agira ati ico cose mwagiriye umuntu muri abo bato bato tuvukana ni jewe mwakigiriye. Umweranda Augustino niwe yamaze agira ati urakunda weze ukora ico ushatse, urakunda weze ukora ico ushatse. None rero no kubona ingene mwigoye mukaza kwifatanya n'umuryango w'umuhisi, biraheza bikerekana yuko hari umutima w'urukundo uriko uratumbereza byose. Kenshi dukunda kugira tuti kuri y'amaso kuri y'umutima, ariko kandi kuri y'amaso amaso aratsindwa uko abona hageza. Umutima urasenya imisozi ukajabuka inzuzi n'ibiyaga, ukajabuka ibiyaya ushikire ushikiriza urukundo urutumbereje naho yoba ari kure, kuko kure ni kure y'amaso haguma ari hafi y'umutima. Mu nkuru nziza twumvise aba bantu ingene bavuye kure bakaza bafise ikibabakuye bashaka kubona Yesu nk'uko bashize bakavyivugira. Muri bo harimo Abagereki, baratuma Filipo bati dushaka kubona Yesu, dushaka kubona Yesu. Yesu araheza arabakira, arabishura ati isaha yageze aho umwana w'umuntu azakuninahazwa, azakuva kuri iyi si. Ati nukuri ndabibabwiye urutete rw'ingano rutaguye mw'ivu ngo rupfe ruguma rwara urundi. Avuga ni navuze ngo urupfu ndakajoreza, ariko kuwemera n'inzira n'umuryango nk'uko Tereza y'Umwana Yesu abivuga ati simvuye ahubwo ninjiye mu buzima. Aberana babizirikanye cyane urupfu bagwita umuryango w'ubuzima. Umuntu bariko baramuherekeza bibuka ibyiza byinshi bamubonyemwo, bibuka impano nyinshi bamubonyemwo kurusha iyo ari uwo tugenda dufukafuka, kuko bamwe bashobora kurabira mu kijiro bati si twe tubona arapfuye ngaha. Agarurira yo gutegura urupfu rwacu. Jewe namagira nti iyo tugiye gufura, iyo tugiye kw'itongo, tugiye gutora twese inomero zacu, nuko hari utoreye hafi n'utoreye kure buke buke, kumbure n'utoreye kure cyane mugabo n'uwugiye kure cyane. Izabu bivuga yuko imyaka yacu ari 70, 80 ku binanasi, 80 ku binanasi. Hataba badaniye ibyo hejuru, hari n'aho babera umuzigo, ababandanya rero kuri nombre n'ekipene mizera. Iyo misi ni mike cyane urushiyo turindiriye kuzobamwo. Nacyo gituma duhamagariwe kuyikora neza, kuyibamwo neza, kugira uwo mwimenyerezo neza, kugira ngo umunsi niwashika tuze tugire icyo turengukanye. Tugenda isi
yivuga amazina nk'iruhutse, yivuga amazina nk'iruhutse. Ngicyo ikidutumye dukoranira gusabira umuvukanyi wacu, mushiki wacu, mwene wacu, umuvyeyi, inshuti n'umugenzi w'Ikirundo Ravina. Tukengurukira Umukama ko yari yamutatse, ikamutaka ubwiza, ikamutaka ubwo rukundo ruheza rukatubera iragi, dusigara turinovora tugira tuti harabaye umuntu. Eka noneho napfuye yinjiye mu buzima, kuko ibyiza yakoze nivyo bibandanya ubuzima bwiwe, nivyo bibandanya bimutwereka ngaha kw'isi, kandi bikaduha no kwizera atagutekereza ko Imana imutoranya ikibanza n'urugori yateguriye abayigororokeye. Ab'Imana yahora igaburira ibyiza byayo imuciyeko, kugira ngo tubasabire yuko yonyine yobama hafi n'ubundi ntibaze bumve uguhuha bivanywe n'uko batamubona, ariko yonyine yababere kabiri, yababera agasumba. Tuje kubasabira ngo umutima wabo ukwemera ntuhungabane, ariko bakomere, kuko ijambo rya Yesu rituremesha, ryo nyene ritubwira yuko urutete rw'ingano rutaguye mu kuzimu ngo rubore rudashobora kwama vyinshi. Rero tumusabire Umukama mwakire kandi amutoranye kurandanya akora ibyiza yari yaratanguye ku isi. Kumwe kwa Tereziya w'umwana Yesu agira ati namara gushika mu ijuru nzorungika imvura y'amaroza, nzorungika imvura y'amaroza, nzogira ibyo nshobora byose gushika umucumuzi wa nyuma avuye kuri iyi si ahindutse. None rero abadutanze kureguka baratubera mu ngoro, kuko barazi iyi si. Dusabire abo bose bari bamufisemo umwizero, kugira ngo Umukama wenyine abizigamire, maze iryo ragi natwe ribandanye rituranga, tubandanye tugendera mu makanda yiwe, tubandanye duhanahana uwo mutima w'urukundo. Abashima icyo Imana yakoze muri Donavina nabo bagende babe ba Donavina aho bageze. Ejo Umukama abandanya nanzwa, izina yibandanye irongorukiza. Amen. Turagukengurukiye ko waduhaye umwana wawe Yesu Kristo ngo aducungure ku musaraba, yongere atwungire ubumwe muri Eklesiya mawe wacu, ariyo yareze uyu muvukanyi twaje kuguhereza uyu munsi, umupfasoni Donavine Bucumi. Turagusavye ngo mutima mweranda nawe ayikomeze kandi ashigikire abo wayishinze, Papa Francisco, abepiskopi bose, abasaserdoti bose, be n'abafasha babo bose, bakomere kwibanga batoranye yo kwigisha no gutagatifuza abantu bose. Twihetse kuri Bikira Mariya mawe mweranda, mugabekazi w'intsinzi, twumvire se Mukama.
waraduhaye igihugu ciza c'Uburundi, turitorera n'indongozi zaco ngo zituje imbere mu kuringaniza neza ubuzima bwa beneco. None ga Mukama, duhezagirire Uburundi bwacu, umurikire umukuru w'igihugu n'abamwunganira bose, bitwararike gukomeza ukuri n'ubutungane kugira dushobore gushikira iterambere kuri bose n'amahoro arama. Twihetse kuri Yozefu Mweranda, ntungane ishitse, turabigusavye Mukama. Mukama Mana yacu, turagukengurukire cane kubona waraduhaye umuvukanyi wacu Bucumi Donavina. Twaje guhereza uno munsi kuva akiri muto gushika arenguka iwawe, yaratubereye ikirumara mu muryango, eka mbere no mu gihugu cacu. Yama duha impanuro ngirakamaro, yaradufasha uko ashoboye kose, akaturemesha no mu kwemera kwacu. None ga Mana munyakigongwe, n'umurose ubuhirwe budahera wateguriye abasuku bawe b'umutima. Twihetse kuri Yozefu Mweranda, umuhagarikizi w'abacikana, twumvire indavyi yacu. natwe twese dukoraniye muri iyi ngoro yawe turakwihereje. Dusubiriza itoto ukwemera, ukwizigira n'urukundo, na cyane cyane uyu munsi dutanguye guhimbaza umunsi mukuru cyane w'umushawa w'umwana wawe Yesu Kristo. Yadukunze akatwihebera kugira ngo twame twitwararika kugusubiza urukundo wadukunze no kuremesha no kwihebera bene wacu nk'uko Kristo yabiduhaye ko akarorero. Twihetse kuri Bikira Mariya umugabekazi w'intsinzi, turabigusavye Mukama. Yeah.
mushikare musaba abavukanye kugira ngo ishikama ryanje ari ryo ryanyu ryakirwe kandi rishimwe n'Imana y'ibishobora byose. Mukama mu kuguhereza iyi mwuka tuyifashe ruto ukize umusavyi wawe ukize inshoreke yawe Donavina dushaka kwibutsa urukundo dufitiye nkuko yemeye umwana wawe we mukiza yuzuye impuhwe nawe ariko uyo mukiza mubera muri iki gihe umucamanza w'ikigongwe tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Horane umukama tutokunaza tukagukengurukira iminsi yose na hose. Wewe Mukama muvyeyi mweranda Mana y'amawe umushobora byose ubwa Yesu Kristo Mukama wacu. Muri we niho twarongeye ukwizigira ko tuzozukira gahimbare kugira ngo abitegeko ryo gufagira buze umutima beza umutima n'umuhango w'ubuzima bukurikira kandi bwambaho abakwemera Mukama ubuzima bwabo ntibuba bugeze iminsi yabo yo ku isi imaze kurangira basanga inyubako itazohera aho bateguriye mu ijuru. Nico gituma twiyeze ku bamarayika bose uko bangana tugashira hamwe n'abafise ububasha bose bo mu ijuru ngo dutere ururirimbo rwo kukunira hasa kandi twame tuvuga tuti Mana nzima n'ubweranda nyabwo n'ubweranda bwose bukomokako nico gituma tugusabye urungike mutima mweranda atagatifuza rishikanwa rihinduke ritubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu.
bagira amufate agira ngo atangure kubabara kuko abyishakiye. Yafashe umukate aragukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire mujye mwese, iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu. Bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese, iyi ni ikarisi y'amaraso yanje, amaraso y'isezerano rishasha kandi bizokwamaho, aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro. Ivyo murabigire mu nyibuka. Bane b'Imana ibanga ryo kwemera n'agatangaza. Niho rero Mukama twibuka gupfa no kuzuka k'umwana wawe, twaguhereza umukate w'ubuzima n'ikarisi y'ubukiriro, tukanakenguruka ko waduteye iteka ryo kurenguka imbere yawe ngo tugushikanire inkunga. Turatakambye dushimitse ngo umutima mweranda dukoranirize hamwe, aduhe umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. Ibuka Mukama ikrize yawe aho iri ku isi yose uyuzuze mu rukundo. Wibuke umupapa wacu Francisco, umwepiskopi wacu Bonaventura, eka na bose bashinzwe umuryango w'abakristo. Mukama ibuka abasavyi bawe Mupfasoni Donavi na Bucumi, Patiri Habyarimana Darius wahamagaye ko bari bemeye kubatizwa bakishanya bati umwana wawe yadupfiriye n'ubu ubatabare basangire n'izuka. Aho Kristo azozura abapfuye agahindura imibiri yacu yahindanijwe n'igicumuro akayishushanya n'umubiri w'usayanganira uburinahazwa. Ibuka na bene wacu bakwitavye nkabo bose barengutse bagukunda, turagusavye ubagirire impuhwe ubashikane mu bwami bwawe, uwo twizige gucohorana agahimbara imyaka yose, uzohanagura amosozi yacu yose kumana yazokubona ngo kumeze, tugasa nawe imyaka yose tukagahembeshanya twihetse kuri Kristo umukama wacu ucisha kw'ivyiza vyose ukwiza kw'isi. Uriwe hamwe nawe no muri wenyene nuterwa iteka ry'ugusengwa, Mana Data mushobora byose, hamwe na mutima mutagatifu wongera uninahazwe mu myaka yose. Dusabe nk'uko Mukama wenyine yabitwigije kandi akabidutegereza, dukirize ibiganza abaririmbyi batuje imbere, duheze amajwi dusabe tuti wowe watwese
udutabaza amahoro muri iyi minsi turimo, maze utugirire impuhwe, wamudukingira igicumuro, wamenye itekane ritagira inkomanzi, urindiriye ubuhirwe bw'ijuru rihindukira y'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Barahiriwe abatumire ku meza y'umukama. Nguyu mwagazi w'Imana, nguyu Yezu niwe akora abantu bicuma. Umubiri n'amaraso bya Kristo biratuzigama bize bidushikiriza ubuzima bwawe. Amen.
umwana wawe yaradusigaranye mu isakramento ry'umubiri wawe impamba idufasha gushika iwawe. Kubw'iryo sakramento rero kunda utabare mushiki wacu Bucumi Donavina ashobore kuronka inzimano y'amaho ya Kristu. Tubigusabishije Yezu Kristu Mukama wacu. Tugire Kristu kurangiza gusubira kugengukira na twese kugira abasaserdoti bashoboye kwirekura bakaza gufasha muri uru rubanza, kandi tuzi ko uno munsi nyene naho hari ugushingurana iteka umuvukanyi Patiri Darius Habyarimana wo muri iyi diyoseze nyene. Umusaserdoti yatanguriye ubutumwa muri no paruwasi yacu ya Giheta, mbere akaba yaburangirije ahanyene kuko yagize accident avuye guhereza inkuka y'ubugeni ngaha ku paruwasi wacu. None rero bashimwe cyane bashimye kuza kwifatanya natwe, tugakengurukira rero abavuye hafi na kure, kuko umutima wabashikanye ngaha ni wa mutima w'urukundo wese ukatwereka mbere rega n'ibitangaza uwacu bariko aratunganya, kuko umuntu umubonera aho yaciye, umubonera ku makanda, aha niyo makanda yiwe. Hanyuma rero nagira nce saba yuko nayo ahari inzira ya hafi idushima ko inzira ya hafi tuyikoresha cyane, ibikurikira nimba bibera mu bihororo sibyo. Ndabasaba mugira kigoro muze guca imbere y'isengero. Ego tubisabye mwese kuko y'abantu bafashe inzira barakora. Mora n'umukama Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibayezagire. Shenguruke turashikanye rero dushishikare hariya mu bihororo aho tuza kumbure kumva ibikurikira, mbere tukabandanya kwinovora n'ibyiza umukama yatugiriye muri uyu muhisi wacu Donavina. Turaza